Kino gihe hari umuririmbyi yitwa Satubi akaba ari mu gihugu kibanyi cyo muri Tanzania aho amaze kubona n'abasani benshi bagiye batandukanye ariko dufise n'amakuru yuko ashobora kuba yaraperforminze novuga yuko mu mugambwe wa CCM. Hey, mambo vipi watazamaji wa Logs TV. Hey, jeni kwa Jasmine Masambambe nyuma ya kamera ni Emistone. Uno munsi gomba tuyage ku muziki w'u Burundi uriko urashona. Niyo mpamvu dusa n'abagire bashone ngaha anya ko industry iri mu kintu novuga yuko iri mu bintu novuga yuko abaririmbyi bariko barifata neza kandi ku rugero rushimishije cyane. Muri kino gihe hari umuririmbyi yitwa Satubi akaba ari mu gihugu kibanyi cyo muri Tanzania aho amaze kubona n'abasani benshi bagiye batandukanye ariko dufise n'amakuru yuko ashobora kuba yaraperforminze novuga yuko mu mugambwe wa CCM akoranye na Chino Wanamani kubera ko arabonye ama video menshi agiye atandukanye bari kumwe na Chino Wanamani bari mu ndege hanyuma turabona na Satubi ari nyuma higa. Ndabutse yuko Satubi yakoranye ikiganiro na kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane mu gihugu cya Tanzania yitwa SNS. Abaramubaza ati mbega mwebwe iwanyu twebwe ngaha mu gihugu cy'iwacu abasani keshi barakunda kwifatanya n'abanyamigambwe iwanyu naho bimeze gute? Aravuga ati Satubi yabivuze mu Giswahili nshobora kusubira mu Kirundi ati twebwe ngaha mu Burundi hari iwacu turabitinya cyane bivanye no kungene abaririmbyi batanguye kuja mu migambwe nta na kimwe barose atari gutakaza ivyo bari bafise. Niyo majambo Satubi yashoboye kuvuga mu kiganiro yakoranye no mu mengesha makuru akomeye cyane hariya mu gihugu cya Tanzania. Baramubaza ati numva namwega muratinya. Aravuga ati twebwe turatinya ariko jewe bampamagaye nkabona yuko harimo akanoti ndashobora kugenda mugabo ndisire yuko nashobora gutakaza abafana bamwe. Nayo majambo Satubi yavuze mu gihugu cya Tanzania. Satubi muri kino gihe afise indirimbo yakoranye na Ibra yitwa Chinga. Umubaririmbyi bari bakomeye cyane muri Konde Gang mugabo muri kino gihe yavuyeyo amaze kuvayo ni yacaza ngaha mu gihugu cy'u Burundi aje kurongora n'umwigeme mwiza cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero Satubi cyamuboneraho hamabasha bakora collabo indirimbo ikaba igeze hafi mu bihumbi amajana 750 by'ama views yitwa Umutu. Ni indirimbo novuga yuko ari mu ndirimbo nziza kandi zikomeye cyane. Na Satubi yavuze ati jewe natanguje Buja Piano abivuga mu gihugu cya Tanzania ntabivuge ngaho ku butaka bw'u Burundi. Je natanguje Buja Piano ngira murakumva kunda kukavuga. Hari n'undi muririmbyi kazi ngaha mu gihugu cy'u Burundi yakoze indirimbo y'amapiano bari kumwe mu DJ yakomeye ngaha anya mu gihugu cy'u Burundi yitwa DJ Free Bite muri ko ugana we yitwa Monia Frere. Ako twarakumvisa avuga ati Buja Piano. Ni Satubi muri kino gihe twavuga yuko inguvu afise Satubi zirakomeye cyane. Inguvu afise Satubi zirakomeye cyane. Ati ko kubera iki ni na Satubi uri kuraraba namba ari biganiro yerekana power n'inguvu abafise ni Satubi twavuga yuko azoshikana umuziki ahantu hakomeye cyane. Ni na Satubi yashoboye kuvuga abaririmbyi benshi bagiye batandukanye harimo Kiriku, Monia Frere, harimo Rinoji, harimo n'abandi baririmbyi benshi bugiye batandukanye. Aravuga ati barakora neza. Ubwo rubuga yakoreye ko ikiganiro rukurikiranwa n'abantu barenga umuriyoni w'aba subscribers. Ubwo rubuga rurakomeye cyane mu gihugu cya Tanzania cyitwa SNS, ikinyamakuru cyitwa SNS. Ni na Satubi yavuze ati jewe umuziki w'u Burundi nshaka kujabukana imbibe ariko ndabibutse ko Satubi ari umwe mu bantu ariko arakora neza cyane. Ni na Satubi twavuga yuko Satubi ari umwe mu bantu bariko barerekana nkukumenga n'umwanderground. Satubi yerekana nkukumenga n'umwanderground bivanye n'ukungene ariko arakora cyane akerekana inguvu izindi zigiye zitandukanye mu kazi kiwe k'umuziki. Ni na Satubi novuga yuko ari mu bantu yavuze ati jewe Fizo mbere yashaka kuvuga ati Fizo mbere yarama power ikomeye cyane ariko ubu unya ntakimpa power. Bisobanura ko Satubi ari mu bantu bari bizeye yuko bivanye n'ukungene Fizo izina yarafise yarazi yuko azoza mudugira ko bukebuke. Tugarike kuri +257 aho novuga yuko abaririmbyi benshi bagiye batandukanye tuvuga ati bariko barakora neza ko bakora neza kubera iki tubabona abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bafise ama miliyoni y'ama views
abantu benshi bakibaza ati mbega umuziki w'u Burundi kubera iki umeze uko unye. Abantu benshi bako barabikunda banabikenera bavuga ati hamwe byoshika umuziki w'u Burundi ukagenda uko unye ko turabibona, nibaza yuko twohaba dushika kure kandi bikomeye cyane. Ariko inkuru ya mbere novuga yuko komeye kandi ari nziza ku muziki w'u Burundi canke ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi ni na Satubi muri kino gihe yagiye gukorana umurimbyi amaze kuvuga izina ni Chino Wanamani. Chino Wanamani numwe mu bantu bakora yahora mu danseri wa umuririmbyi wo mu Tanzania yitwa Mario, haba mu nyuma shaba mu danseri acaja kuririmba, agiye kuririmba asharavuga ati jewe sinoshobora kwikorana ndi jenyene, afise genge y'abasani benshi bigiye batandukanye ugwaruka rw'abajene bakorana, ariko niwe ari nka manager wabo basani bose bivanye n'ukungene ari mukuru. Aho rero Satubi yagiye kutuzanira collabo, yanatweretse bari kumwe muri studio bagomba bakora igikorwa na Satubi yavuze ati jewe Satubi arafise amahera, Satubi arafise amahera kuba 50 mila kugira ati ni icyayi cyo mu gatondo 50 million, ndivuye 50 mila 50 million ngo ni icyayi cyo mu gatondo. Hariho interview mperuka kubona ya Satubi bavuga ati kubera iki uno muririmbyi ashobora kuvuga yuko 50 million ari icyayi cyo mu gatondo iwe. Hari abantu benshi bavuga ati none kubera iki umuziki w'u Burundi urahemba canke ntuhemba? Umuziki w'u Burundi urahemba, novuga ati kubera iki uhemba? Abaririmbyi b'u Burundi nitubone nibatwereka amazu, nibaza yuko bibaza ati hamwe bo yerekana bo batoza amakori akomeye cyane, nico novuga. Ariko ndabibutse yuko Satubi ari mu baririmbyi bariko baraduza irembera ry'igihugu, ndetse berekana yuko ari umwe mu baririmbyi ashaka kuzoteza imbere umuziki. Tugaruke inyuma gato, na Satubi yahuye n'umwe mu bantu novuga yuko ari umuntu wa mbere akoresha social media cyane yitwa Chief Godlove. Twaramubonye Satubi ariko aravuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yerekana imodoka ziwe, na Chief Godlove yamwerekanye munzu iwe amukaribisha ati karibu munzu iwe. Ntuzi ibyo bayazi mbega Chief Godlove tuzi yuko ari umwe mu bantu basupportinga umuziki w'u Burundi, kandi akaba ari umwe mu bantu berekana yuko bashigikira umuziki w'u Burundi. Ijambo akunda kuvuga ati jewe ni tajiri umunyamafaranga. Numwe mu bantu bavuga yuko yigeze no guhakwa, sinzi kuba mutoye kubera ibintu by'imigambo je sindabizi no bandiko ndabesha, yashatse guhiganirwa kimwe mu bibanza vya leta akorera CCM. Mugabo mu cyo gihe ntibyabaye bigikunda, mugabo muri kino gihe ibindi bintu birabandanya by'iwe sinzi kungiye kubiragenda. Mugabo ndabibutse yuko Satubi yagaragaye ku mafoto agenda muhiriwe. Mbega Satubi kweri yoba yagiye gukora iki? Abantu benshi bako baribaza ati mbega Satubi uyu mutipe, benshi bibaza yuko yoba ari umupfumu, yuko atanga imiti kiniki. Mugabo Satubi nabo bakibaza ati mbega Satubi yagiye gukora iki kwa Chief Godlove? Ni na Chief Godlove akunda kwerekana impeta nyinshi zigiye zitandukanye ariko zitazi insiguro. Na Chief Godlove bavuga yuko ari umwe mu bantu bavuga ngo yuko yo bakorera Freemason, kukubera akunda kuvuga ati mimi ni mtu mdogo mwenye pesa nyingi. Ariko abantu baribaza ati mbega Chief Godlove amafaranga yakuye he? Satubi rero ntituzi icyo yagiye gukora iwe, mbega yoba yamurondeye gute, byagenze gute? Satubi cyatumye amurondera. Satubi no umwe mu baririmbyi bafise izina rikomeye ngaha cyane gose ku butaka bw'u Burundi ndetse na hanze y'igihugu, kuko ndabise yuko umwe Satubi numwe mu bantu amaze gukorana n'abaririmbyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yanabayeyo kandi igihe kirekire. Akaba ari umwe mu bantu Satubi ari umwe mu baririmbyi novuga yuko yapambanye cyane. Na Satubi umubwiye ati ipfa kubera umuziki Satubi yo bikora, ko Satubi arakunda kuvuga ati ndifuza yuko u Burundi bwumvikana mu bindi bihugu bakizwa. Satubi akizera ati je ndifuza yuko nzo umuririmbyi akomeye cyane ku butaka bw'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu, ko na Satubi atakirondera izina ngaha mu Burundi, izina yarariroze. Satubi akiri mu kinyamakuru cyo muri Tanzania baramubajije ati hari umwe mu novuga ko abafana mashabiki yuko uri umwe mu bantu bagaya ibinyamakuru ngaha ku butaka bw'u Burundi. Umumenyesha makuru yongera mubaza ati mbega wewe kukubera iki tukubona nko kumenga ngaha uratekereje hariya anya iwanyu niko bimeze? Satubi ikintu yishi yavuze ati nivyo jewe singayana
kandi uyu ntumiye mu kiganiro nukuri ndagikunda cyane kandi ndashobora kuza mugabo ndabibutse yuko ntashobora kubaho noja mu maradiyo yose cyangwa mu binyamakuru yewe byose bivanye n'umwanya ubu unya twe turondera isoko hanze nitwe turondera isoko yo muhira ndabibutse yuko Satubi ari umwe mu bantu afise management y'umuntu umwe ariko tutazi ukungene bakorana uwo manager wiwe yitwa Kent B ariko Satubi numwe mu bantu yizera ko social media anazi no kuyikoresha neza nina Satubi ndabibutse yuko yigeze gukora ikiganiro muri Wasafi baramugaya mugabo haraka video mu page zimwe zivuga ngo yuko ari ziwiwe mu page zimwe zivuga ngo yuko ari ziwiwe Satubi ari kumwe na Chino Wanaman Satubi ariko recording mbega Satubi yoba yarakusubiye gukora ikiganiro muri Wasafi mbega cyatumye Satubi ataja mu bindi binyamakuru muri Tanzania kandi akunda kujayo keshi ari umwe mu bantu kuvuga ko afite izina rikomeye cyane ubwo bimeze gute abafana benshi bagiye batandukanye baravuga ati ibi bintu muze bidutohoreze tubibaze neza Legend umwe mu bantu bakunda kuvuga ati mbega umuziki w'u Burundi uzoshika hehe bizogenda gute ariko ndabibutse yuko umuziki w'u Burundi numwe igihugu cy'u Burundi ni kimwe gihari novuga yuko muri Afrika abarimvyi b'u Burundi ari abantu bambere bafise impano kandi bitanga cyane nina Satubi akintu namukundiye yashoboye kuvuga ati abatanzania ntimukoresha amashuri mugabo murakoresha ubujanja kugira mutene imbere cyane twebwe turibuka Diamond ngakiza mu gihugu cy'u Burundi yarakoranye n'abaririmbyi benshi bwa batandukanye ngaha harimo mu baririmbyi novuga yuko bamenyekanye cyane Lolilo yashoboye gukorana na Diamond ariko Lolilo muri kino gihe karavuga ngo cyane sinzi gituma yuko hari abantu boba baravuze ati uyu muntu tumupoteza ariko Lolilo numwe mu baririmbyi bavuga yuko bafise agaciro gakomeye cyane ngaha mu kubutaka bw'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu kuko Lolilo numwe mu bantu batanguye kuduza irembera ry'igihugu kurimenyekanisha cyane mugabo kugeza umwana n'isaha ntizo byahereye ntuzi n'ikintu na kimwe na Lolilo novuga yuko ari mu bantu bavuga yuko ngo Lolilo ngari mu bantu ngo mu gusona indirimbo ngatarinda kubaza ariko ndabibutse ko yuko Lolilo ngafise ngo manager we umugore wiwe niwe manager wiwe ntituzi kungene apanga ibintu by'iwiwe ariko ni na Lolilo ari mu baririmbyi bambere ngaha mu kubutaka bw'u Burundi bakora video nziza video novuga yuko ari mu mavideo n'umuntu wa mbere akora video bavuga ati iki kintu ndacicarira ariko ntituzi gituma Lolilo atari mu bantu bakunda kuvuga ngo cyane bavuga Fizo Satubi iryo jambo rya Lolilo ntirikunda kuvugangwa ariko ari umuntu wa mbere novuga yuko akomeye cyane yes bakunze ba Rox TV kuri mikoro mari kumwe na Jasmine Masambambe nyuma ya camera ni Emistone bananyemuka na subscribe na comment ubunga tugomba kuzuza turabazanira amakuru yose avuga ngo kubasani namba ikintu cyose baba bakoze tuzaza tukibereka ikintu cyose baba bakoze tuzaza tukibereka bananyemuka na subscribe na comment turabakunda cyane.